nuko wadandaje ikintu c'ibihumbi 100 ukagidanaza utakoresha akamashini kandi ugafise baca bagucira ibihumbi 100 y'ihadabu ugacuririha. Hanyuma no ku muguzi hari ibihano bihari tugaje n'icyo cyo gitabo nyene nababwiye iryo bwirizwa. Umuguzi nawe yaguriye umuntu ntamuha fagitire yo mu kamashini, bamufashe n'icyo gidanaza ta fagitire afise ni 20% y'icyo giciro cy'ikidanazo yari afise. Hari n'iteko shikiranganje riko gusohoka ry'umushikiranganje ca leta risaba yuko abantu bose bagurisha muri leta batanga ibidanazo muri leta bategerezwa gutanga inyemezabuguzi yaciye mu kamashini. Ataruko ugiye kurihisha amahera muri leta uri karakurihisha ukata 20%. Ndamuvise ibihano wari yabuze ibihano acha yumva inyishu. Haravuze ati haragenda ku rubuga agasanga nta connection zihari, aho no gutandukanya ibintu aha kamashini niga hata connection irimwo ubandanya ufagitira nikakubuza gusohora fagitire ngo ata connection ihari. Uzokubwira ngo nta connection ihari ngo siniko ndafagitira azuba ari ugwitwaza kuko kabandanya gakora gusa kaza kuzirungi kugira wanditse message muri WhatsApp mwese murazikoresha ata connection urandika message mugabo ntigenda, mugabo message urayandika nubwo maze kugira fagitire urayikora mugabo ntigenda, mugabo connection je naho ica mu gatonya ikigenda niza kubuza kufagitira rero ngo nta connection ihari. Kugihe cy'amatara akunda gucika kuri akamashini kamaze umuriro imisi 2 wanashaka arabigira ugwitwazo turabizi neza mu yankora akunda gucika mugara arabigira ugwitwazo ugasanga telefoni yiwe iriko irakora ara telefone atangorane yayishyize ku muriro mabonga akamashini ngo ntiyagishyize ku muriro aba yagafashe iminenegwe yego birashika ugasanga byakunze byamugoye ntivyakunze ko agashira ku muriro nta matara yaronse birashobora gushika mugabo usanga telefoni ibiri kirakora akoresha mu gutelefona mugasanga akamashini kariko karaka umuriro bikoresha numwe nukuvuga akamashini yagashize ku muriro na telefone akashira ku muriro kaba kuzuye imisi 2 ka telefoni nyinshi murabizi izirenze umunsi si nyinshi akamashini koko kamara imisi 2 kari mu muriro kandi kariko karakora. Aravuze ati ari impungengeza batazi gusoma no kwandika ego turabizi ariho turiko turategura akamashini uzotegekanya ubwo ako mu Kirundi nivyakunda cyo tukabashikiriza kugira ngo vyorohe. Muga naho biruko uravye akamashini na ama telefone mu Android bisa nk'ibikora kumwe. Zosanga muravuze ko ataze ugakoresha Android aheha azi kwikoresha neza. Acavuga akamashini ngo ntavyonzi. Gusa abatabizi zogerageza ibishoboka imitwariko yabo nayo itora umuti no kuvuga kugashira mu Kirundi birakunda mugabo murabizi neza hari amajambo akunda gukoreshwa mu Kirundi ukunda gusanga ataja mu bihurirana neza riba rihari mugabo azogerageza abahinga babiriko aho kamashini ugira ronke urimi rw'ikirundi umuntu akoresha urimi yumvamwo. Ara ubabajije ati none kamaze gukoreshwa neza mubona amakori azozoga ku rugero rungana gute? Nta biharuro nazanye ngaho ubunyene mugabo ibiharuro birahari kuva mutangiye gukoreshwa honyene amakori amaze kuduga nka TVA iramaze kwigwiza hafi 2 uko nofatira aho ntumbereye mu batanga kori banini imbere yuko kano kamashini kaza ku kwezi hatozwa imiliyardi 12 hagati ya 10 na 12 za TVA yonyene mugubu unye tugeze hagati miliyardi 24 na 30 ku kwezi. Nukuvuga bitumwa niki bitumwa nuko ryakori kuva umuguzi aririshe sha turibona hageze no kumenyekanisha amakori ntubuke ibihindura za gusanga twamaze kubibona.